nk'uko twabemereye turabandanya kubashikiriza inkuru zijanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'Uburundi Generali Arengiyome Bunyoni. Agnes Bagiricenge ahejeje gutangaza ibyaha Bunyoni yagirizwa. Inyuma y'inkuru twaraye tubahaye dutangara ingene umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yemeza ko Bunyoni apfunzwe n'igipolisi kandi akaba akitororokanya ibyemezo kugira amenye ico yagirizwa. Umuvugizi wa sentare Ntanyuzwa Agnes Bagiricenge we asindutse azi ibyo Generali Bunyoni yagirizwa. Ibyaha bitatu bya Bunyoni. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego kiriko kibera mu Cibitoki, Agnes Bagiricenge yamenyesheje ko Bunyoni apfungiwe mu gasho k'iperereza kandi ko akurikiranwa ku byaha bitatu bikurikira: icaha co kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, icaha co kugerageza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, icaha co gukoresha nabi amabanga ujejwe urondera kwiha inyungu zawe bwite kandi utabirekuriwe. Bunyoni ntazobazwa ibyaha byo guhonyora agateka kazina muntu. Nk'uko twabibahaye mu nkuru y'ejo, ubutegetsi ntibuzobaza Generali Bunyoni ibyaha bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kugandagura abantu byaranze ubutegetsi mu bihe yari umushikiranganji w'umutekano canke arongoye igipolisi. Ntazobazwa igandagurwa rya Ernest Manirumva, ntazobazwa ku bwicanyi bwo ku Kirabo mu Gatumba, ntazobazwa safishi yamaze abanywanyi ba feneri ya Rwasa, ntazobazwa Christe Benine Irakoze n'Indiriza biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, bishwe banyurujwe, bafashwe ku ngufu, bapfungiwe ubusa, bangajwe kuva muri 2015 gushika na n'uyu munsi. Bunyoni ntazobazwa igandagurwa ry'umuvunjayi Jackson Simbananiye batazira kirahwata, ntazabazwa igandagurwa rya Radiya Nibogora n'abandi batari bake barimwo abo mu muryango wiwe. Ibyo ntazobibazwa kubera bisangiye n'abandi benshi mu butegetsi bwa Ndayishimiye. Birababaje cane, birateye agahinda kubona umuntu nka Generali Arengiyome Bunyoni agezwa imbere y'ubutungane ariko ntabazwe ibyaha yagiye akora mu kugandagura abantu, kunyuruza abantu, kwangaza abantu, gufata ku ngufu ndetse no kwiha amatungo y'igihugu, byose ntabyo azabazwa. Leta ya Evariste Ndayishimiye iriko irahenda abanyagihugu ku buryo burengeje ukwemera. Birakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Igihugu cacu c'Uburundi ntikizigera gitera imbere kikirongowe n'ibisuma byo muri CNDD FDD. Amadosiye akomeye mu by'ubutunzi nayo nyine ntitwiteze ko azoyabazwa kubera yasangiye n'abakomeye cane harimo na Generali Evariste Ndayishimiye. None byaraye birahinduka mw'ijoro. Biragoye gutahura ingene mu itangazo ry'ejo Sylvestre Nyandwi atarazi ibyo Bunyoni yagirizwa mu gihe yavuga ko akirindiriye kwiga ibyakuwe kwa Bunyoni n'ibindi bimenyetso kugira amenye ikizokurikira. Ni ukuvuga ko yasohoye itangazo atazi ko hari icaha cagira Bunyoni kandi atazi nimba azotwara idosiye yiwe imbere y'abacamanza. Ariko mu masaha makeya atanu umunsi w'akazi uciyemwo, umuvugizi wiwe akavyuka azi ibyo Bunyoni yagirizwa kandi akurikiranwako. Biragoye rwose, biranatangaje. Ibyo leta y'Uburundi iriko irakora ni agahomeramunwa, n'ibara ku mutemere. Nta muntu n'umwe wakiyumvisha ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora. Ibi babyita gucinira ku banyagihugu kandi utabifisiye uburenganzira. Igihe ni igihe nawe azashikirwa na Generali Arengiyome Bunyoni. Ntiyarazi ko ibi nawe byamushikira. Evariste Ndayishimiye kubera nawe ibyo ari gukorera abarundi arye ari menge kuko niwe atahiwe. None dosiye yaraye ivuye mu gipolisi kandi baraye bahejeje kwiga bimwe byose Sylvestre Nyandwi yaraye avuze. Baraye bashingikije urubanza. Ibi byose byerekana ingene dosiye ya Bunyoni iriko irakorwa ko bitabereye mu butungane, ahubwo ko ingingo zifatirwa ahandi mu butungane bagahinduka abavugizi gusa. Biraboneka ko abategetsi bariko barakurikira ibyo abanyagihugu bavuga kuri iyo dosiye. Ibyo babonye biteye isoni bakagerageza kubikosora.
Agnes Bagiricenge amenyesheje kandi ko Bunyoni adafise uruhusha rwo kubonana n'umuryango wiwe naho yemeje ko afungiwe mu gasho k'iperereza. Ubwo ni uguhonyora agateka k'azina muntu. Umunyororo arafise uburenganzira bwo kuramuswa n'abiwe be n'ubwo kugira umushikirizamanza amuburanira mu ntambwe zose zijanye n'urubanza rwiwe. Iki caha bariko baragiriza Bunyoni ni icaha kidasiguritse neza cama cagirizwa abanyapolitike bose ubutegetsi buba bukeneye gupfunga ariko budafise ikosa ry'ukuri bakoze. Kuva twikukira abanyapolitike batagira uko bangana barashinjijwe ico caha. Ibyaha Bunyoni yakoze kubera amabanga yari afise, nimba harimwo amabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere, bizogorana ingene bikurikiranwa mu gihe leta ya Nkurunziza n'iya Ndayishimiye yanze gushiraho sentare icira imanza abategetsi batandatu bo hejuru. Muri abo bategetsi batagira sentare ibacira imanza mu Burundi harimwo umushikiranganje wa mbere. Turashimye abategetsi baguma bumviriza amakuru aca hano n'ico abarundi bayavuga ko maze bakaca bagerageza kwisuganya. Namwe bakunzi mukurikira n'imbonesha kure murabandanye gusohora ivyiyumviro byanyu maze mwumvishe abatwara ibyo bakwiriye gukosora. Ibintu birabandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turamaze iminsi tubereka ko leta Evariste Ndayishimiye idashobora gucira urubanza Generali Arengiyome Bunyoni imwagiriza guhungabanya agateka k'azina muntu ndetse no kunyonora amatungo ya leta bivanye n'uko ibyo Generali Arengiyome Bunyoni yakoze haba guhungabanya agateka k'azina muntu birimo kunyuruza abantu, kwangaza abantu, kugandagura ndetse no kubaka amatungo yabo yabifatanije n'abandi bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bigasigura ko bamaze kubimwagiriza byafata abategetsi benshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kandi tukanababwira ko Generali Arengiyome Bunyoni ibyo byaha byose yabikoze ari umukozi wa leta y'u Burundi. Bisobanura ko aramutse abyagirijwe bishobora gutuma ibyaha bihita bijya kuri leta y'u Burundi iyobowe na Evariste Ndayishimiye. Urumva rero ko ibyo bitari gushoboka kandi ntago byari gukunda. Urumva nanone ko ibyo bariko baragiriza Generali Arengiyome Bunyoni ataho bifatiye, ahubwo ari ukugira ngo babone icaha gituma bamupfunga. Leta ya Ndayishimiye iriko irahenda abanyagihugu ku buryo bukomeye cane. Evariste Ndayishimiye nadahindura ingendo abanyagihugu bashobora gukora akantu gasa nako bakoze muri 2015 aho biyamirizaga ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Murazi ingene umugambwe CNDD-FDD uriko urarongora igihugu cacu c'u Burundi. Kuva umugambwe CNDD-FDD watangura kurongora igihugu cacu c'u Burundi, ibintu ifaranga ry'u Burundi ryatanguye guta agaciro. Abarundi benshi baranyurujwe, abandi baragandagurwa, abandi banyaga urwabo, abarundi benshi barashonje. Urumva ibyaha biriko birakorwa na leta ya Evariste Ndayishimiye birarenze urugero, ndetse n'ibyakozwe kuri leta y'uwamubanjirije umuhisi Petero Nkurunziza. Ibintu birabandanya kuba bibi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tudahaguruka ngo twikureho intwaro y'agahatoro biraza kutubyarira ibintu bikomeye cane. Turakomeza kubandanya kubatohoreza amakuru ajanye n'aho ibintu biriko biragira ndetse n'urwego biriko biriho. Ubu ngubu wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo kurushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.